Shalom shalom makunzi wa Loy TV ndabagumbiye mu izina rya Yesu Kristo ndabakunda kuri mikoro muri kumwe na Fafalo Jesus ndakunda Yesu Kristo kuko yaranyitangiye ku musaraba uno munsi ndiwo ku bwa Kristo yankunze akanyigura hama uno munsi ndabazanye abatumire bacu b'ubwiza sindamenya ndaza kubabaza sinzi ko ari misore nuko ari abapapa b'ubwiza ndaza kubabaza baza gutubwira icyo bari bizera yuko ari abantu nyene badasanzwe muri Kristo mwarahezagiwe cyane hama nashaka nakire ngaho muvukanye ari ngaha iruhande yanje n'amahoro mugwe neza hama nashaka nyene mivuga akazina hariya iri nico muri Merci. Nitwa Steven Nzimana. Bon, sanje n'umuvugabutumwa ishengero ndaherekeza ishengero mu jana butumwa. Ro kandi umuririmbyi ndi n'umwigisha w'abana. Wow. Ijiza cyane hawo muracyari abasore. Ego ndi umusore mbere w'umusonga. Narubaka. Ijiza cyane mwarahezagiwe cyane murabona yuko ari umusore w'ubwiza. Umusore yamaze gutahura ijambo icyari cyo mwarahezagiwe cyane hama hari umwishaka kwagira hano. Amahoro shalom. Mugwe neza. Ego turashima. Akazina kanyu? Ibukuru Credit Charles. Credit Charles. Ego. Hama murubaza. Aya. Muse muracyari misore. Ego. Wow, ni byiza cyane hama mwarahezagiwe cyane. Bakunzi ba Loy TV tugiye gutangurana n'ikiganiro cyacu nkuko nari nabemereye ubuhise nari navuze yuko nzozana abatumire batandukanye tuzovuga ijambo ry'Imana tuzovuga ubutumwa bwiza biciye ngaha muri Loy TV hama nabazaniye imisore y'ubwiza mumva ko bakiri abasore nyene hama baraza kuduha hari igiteke muri bo batuzanye uno munsi kandi ndizera yuko biza kudufasha nanje namwe muko muradukurikirana sasa mwarahezagiwe cyane hama tugiye kuraba ijambo ry'Imana teme tugiye kuvugana kuri teme yacu uno munsi tuza kuvugirako hari ibibazo bikenza kubabaza kugira ngo tumenye byinshi hari ivyo ntazi ariko ndizera yuko baza kubimenyesha hamwe n'Imana byose bizagenda neza namwe muko muradukurikirana ndizera yuko biza kubafasha mucakire ibidasanzwe tugiye kwanda dutangure n'amasengesho abariko baradukurikirana turashobora gutangura gusenga kugira ngo mpemu yera yikorere kuko si twebwe turiho ni Kristo ari muri twebwe hama Kristo yavuze ati azodusigira umwita azobana natwe ibihe byose niwo mufasha mwita ari we mpemu yera bizere ko mpemu yera ari kumwe natwe bidasanzwe biraba kaza amasengesho Mana ndagushima urabere amashimwe n'icubahiro urabere guhimbaza no gutazirwa nta usa nawe mwami ndakishimwe n'icubahiro byawe turagushima mwami nk'abatazoshima ejo turaguhimbaza nk'abatazohimbaza ejo tuzi iminsi tumaze ntituzibe dusigaje muri ino si reka mwami dushobozwe nawe reka presence yawe iganze hano mwami niboneke yuko ari twe ariko ubuntu bwawe ushishikari ku buzima bwacu ivyo tuza kuvugira hano papa reka tugura kandi bari we wivugira mwami urahambaye mwami urashoboye reka ishimwe n'icubahiro abariko baradukurikirana mwami ndatuye amatwi yabo asizwe amavuta na mpemu yera baratahura mwami ibirenge byo tugiye kuvuga kuko mpemu yera yarasutse ari muri wo ndatuye nizeye yuko bidasanzwe bigiye kugaragara biciye muri ino emission ibyo ndavyatuye kandi ndavyizeye ni mu izina rya Yesu Kristo cyunguzi wacu amen hama tugiye kuvugana teme yacu ivuga eti la puissance de la vérité teme yacu ivuga puissance de la vérité ubutumwa bwiza icyari cyo hama ndahera ngaha ku muvukanyi wacu canke ngaha uza kugicakira nyene araza kubingira kubera nta byinshi nzi nkeneye yuko aza kuntahuza hama namwe ko muradukurikirana kugira ngo tuze kumenya byinshi mushobora kumbwira ubutumwa bwiza icyari cyo ubutumwa bwiza niki Manshim. Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Tugerageje kwisunga umurongo uri mu byakozwe n'intumwa 10 guhera kuri 34 gushika kuri 48 ni inkuru ya Petero yako yigisha ubutumwa kwa Koroneli hama bahabwa mpemu yera yigishije ubutumwa bwiza avuga icyo Yesu ari yongera avuga n'icyo yakoze
abatubwira yuko uyo nyene Imana yaramuzuye yaramuzuye ku munsi ugira gatatu amaze iminsi 3 apfuye imuha guserurwa ahibonekeza sivyo barongera bakavuga ati atugera kumenya abantu no gushinga intare ko ari we Imana yasinze kuba umucamateka w'abariho n'abapfuye yigishije ubutumwa bwiza avuga icyo Yesu yakoze ko yakoze ibitangaza n'icari donc hari indi mirongo hari ahandi dusoma muri Mariko 9:14 atwereka ko Yesu yakijije umuhungu yaragwaye intanda ko ahandi haratwereka ko yahumuye abantu impumyi zari zihumye muri Matthieu 20:29 rero ubutumwa bwiza turabona neza yuko ari cyo Yesu yakoze ibikorwa yakoze hamwe n'icari n'umwami yarapfuye hamaraduga mwijo kandi azogaruka ego nuko ndacyumva ubutumwa bwiza numva bisigura yuko ushaka kutubwira yuko ubutumwa bwiza ni ibikorwa Kristo yaje gukora muri ino si ego ni ibikorwa yakoze yarazuye abapfuye arakiza abagwayi abari bagwaye imibembe ibiki abo bose umva ubwo n'ubutumwa bwiza ego ibyo yakoze Yesu Kristo ubwo ubutumwa bwiza ego n'icari n'umwami bisigura ibyo atakoze ubwo si ubutumwa bwiza Karahezagire cyane hama sinzi umufrere ari ngaho nawe hari icyo yokunganira ngaho kugira ngo tumenye byinshi cyane. Voilà, murakoze. Bon, jewe nsomye amajambo Paulo yanditse mu Roma 1:16 bavuga ngo ubutumwa bwiza ntibintera isoni ko ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza. Bon, ijambo ubutumwa bwiza ubwaryo ijambo twovuga mu rurimi rw'ikirundi risigura inkuru nziza umuntu yumva yarafise inkuru mbi. Paulo rero ngaha yari karandika avuga yuko ubutumwa bwiza buzanira uwizera wese agakiza. Ahantu uvuga kandi mu byo yavuze mu cete cyambere yandikiye abikorinto 15 avuga ngo bene data ndamenyesha ubutumwa bwiza ubwo nababariye namwe mukabwakira kandi mukabuhagararamo. Umvirize kuri umurongo wa 2 nyene havuga ngo kandi mugakizwa nabwo. Amajambo aguma hagaruka inkuru yitwa gukizwa. Bon. Tuvuze rero ubutumwa bwiza ku bantu nkuko no mu byakozwe n'8 kuva ku murongo wa 26 ho tubona inkone Filipo ariko arabwira ubutumwa bwiza inkone yahereye ku majambo iyo nkone yari kirasoma mu byanditswe bya Yesaya ikirasoma ivyerekeye Yesu mugabo itabitahura neza. Hari aho tubona rero Filipo abwira iyo nkone abwira ubutumwa bwiza iyo nkone ikintu gikomeye no vuga iyo nkone ni iki inkone inkone ni nk'umu sinzigene no kivuga ubwo yari umugabisha akomeye muri Ethiopia nakoze ariko avuga rero ubutumwa bwiza kuri iyo nkuru ni inkuru ibwira abantu yuko bo bakwiye ari abanyabyaha kuva igihe Adamu akoze icyaha kiratwandikira twese mugabo naho ari abanyabyaha kandi bakwiye guhanwa imbere y'Imana hari ikintu Imana yadukoreye muri Kristo Yesu. Ubutumwa bwiza rero ni inkuru tubwira icyo Yesu ari ko ari we Kristo kuko uravye no mu nkuru yavuze nkuko frère yabivuze mu nkuru Petero yavuze kwa Cornelio mu byakozwe n'10 burya Cornelio yari afise ibyazi ku Mana bwa hari ikintu yari ahajije ntiyarazi Yesu wariwe ko ari we Kristo yasezeranye mu byanditswe. Ubutumwa bwiza butubwira icyo Yesu ari ko ari Kristo umwana w'Imana nzima yaje akadupfira twebwe aho bangeze kuco yakoze kugira ngo twebwe tumwizeye turonke guharira. Muri rusangi rero inkuru ubutumwa bwiza buvuga icyo Yesu ari nico yakoze. Aho ndagutahuye mwarahezagiye cyane. Hama tugiye kubandanya ndafise ikindi kibazo nyene kimwe. Hama ni gute nomenya ubutumwa bw'ibinyoma? Mwamaze kutubwira yuko ngo ubutumwa bwiza nico Yesu Kristo yakoze. Hariho byinshi yakoze muri ino si, hari icyo yaducikiye.
twamaze gutahurana ngaho hama ndashaka kumenya none ni gute je nomenya ubutumwa bw'ibinyoma nk'ubu haje umuntu kanaka ariko arambwira inkuru nziza je menya yuko umuntu wese akora ijambo ry'Imana mbanzi ko ari ijambo ry'Imana nyene hama no bimenya gute ko ariko arambwira ibinyoma uvuga izi nkuru sizo kuno bimenya gute Imana ishimwe ko ingene ubimenya wobisuzumisha ijambo ry'Imana kuko ngaha ntitwoharira ngo ati ubutumwa bw'ibinyoma ngo ntibuhari burahari aho hanze hose turumva byuzuye batubwira ati ubutumwa bw'ibinyoma burahari ngo hari abigisha ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'ibinyoma kandi bumaze kuba ubutumwa bw'ibinyoma sinzi ko buba bwiza reka turabe abikorosayi David ikitwemeza neza yuko bushobora kuba buhari havuga ati mwirinde ntihakagire ubagira inyagano abanyagishije ubwenge bw'abantu ari ibihendo by'ubusa bikurikira akaronda k'imigenzo y'abantu bikurikira ivya mbere vyo mw'isi bidakurikira Kristo banshiye ahaje ndashobora kwemeza neza ubutumwa bw'ibinyoma ko buhari igihari rero gishobora kugufasha kumenya ati ngo ubu butumwa no bw'ibinyoma ngo ubu butumwa no bwa Kristo nico nyene duhejeje kuvuga cy'ubutumwa bwiza ico Yesu ari nico yakoze ubutumwa bwiza buhagaze kuri ivyo bintu bibiri mu gihe ivyo bintu bibiri udashoboye kuvyumva ubwo ntaba ari ubutumwa bwiza yego ibintu bibiri byahereye donc ico Yesu ari nico yakoze yego ivyo bibiri nivyo bigize ubutumwa bwiza ivyo bibiri udashoboye kuvyumva mu nsiguro y'umupasiteri ariko aratanga ubwo ntaba ari ubutumwa bwiza yego none hari ikibazo ngaho ufise kuvuga ngo urumva hari avuze ibitajanye n'ivyo Kristo yakoze none tugiye gusubira mu byagezwe kumenga hari inkuru nyene nyinshi cyane zagiye ziraba ariko Kristo ntiyari bwashike ngaho ku isi kugira ngo batwereke ubwo butumwa bwiza hari ikintu novuga kucerekeye ubutumwa bwiza kucerekeye kumenya inyigisho z'ikinyoma kucerekeye ubutumwa bwiza hari ikintu nagomba kuvuga imbere ko tuvuga ibyo burya insiguro yose itangwa mu rushengero ntiyarisigaye ko ari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuravye igihe Yesu yavuga muri Matayo 28:19 muhindura abantu abigishwa mubatize muce mubigisha kwitondera ivyo nabageze twakwigisha urashobora kwigisha abantu ufatiye ku nkuru ya Bibiliya ariyo yose mugabo ubutumwa bwiza butuma umuntu aronka agakiza ni ubutumwa buvuga ico Yesu ari nico yakoze rero ivyo bavuga vyose bidashingiye ku cyo Yesu ari nico yakoze si ubutumwa bwiza ngo bari insiguro y'ijambo ry'Imana nk'uko ibindi bimeze canke ari kinyoma kibi kinyoma rero ryari kibi kinyoma igihe uri kuravuga ibintu binyuranye n'iki jambo ry'Imana rivuga ivyerekeye kwakira agakiza no kwereka nk'akarorero muri Bibiliya mu Baroma igice ca 10 umurongo w'9 avuga ngo uko ni waturikiye akanwa yuko Yesu ari umwami kwizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye uzokizwa hari abantu bashobora kuvuga bati uku kwizera kwavuzwe ngaha kurasa n'ukundi kwizera kose gushingiye ku bitandukanye nk'akarorero hari ijambo Yesu yavuze muri Matayo 21:22 uvuga ngo icyo muzosaba cyose musenze mwizeye muzogihabwa kujya kwizera karavuga hajya ko ari kwizera gushingiye ku bitangaza ku bintu Imana gukorera ukwizera ikintu ko Imana ishobora kugigukorera hama kikakubera kumwe muga ntibishobora kuwizeye yuko Imana ishobora kumukiza nk'ingwara runaka barusaga kizaho yawe ariko wizeye yuko Imana ishobora kumuha ubugingo budashira biciye mu cyo Yesu yakoze wo ni waronka ubugingo budashira rero ibi nkuru y'ikinyoma igihe iri kiravuga ibintu bitandukanye n'ivy'Imana ivuga ibintu bitandukanye n'ivy'Imana ivuga yego ijambo ryayo barahezagiwe cyane hama ngiye kubabaza ikibazo cya nyuma kugira ngo dutahuzanye twese ni igiki umuntu yokora muri uno mwanya nibyo mwatubwiye ubutumwa bwiza mwatubwiye
yuko arico Kristo yaje gukora ngaha ku isi ibitangaza byinshi yarabikoze hama ni igiki umuntu yokora kugira ngo aharigwe ivyaha vyiwe ni igiki umuntu yokora kugira umuntu aharigwe ivyaha vyiwe Imana ishimwe wajije ikibazo ciza gose bwa mbere hoho turavye ngaha mu banyefeso 2:8 aratubwira ati ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe ni ingabire y'Imana bisigura yuko ni ubuntu twagiriwe natwe kubwo ingabire y'Imana nta mafaranga twatanze twizeresheje umutima turizera Kristo turizera ibikorwa vyiwe yakoze hama turamwakiye je nshoboye kuvuga yuko umwakiriye wese ashobora guhabwa ubugingo budashira ko yaraduhaye uburenganzira bwo kumwakira cyangwa kutamwakira nisho yiwaje ego bose bamwakiriye abasha kugucika abana b'Imana siko yuko umwakiriye umwana w'Imana ivyo navyo biba mu kumwizera ukizeresha umutima wawe kandi ukaturisha kanwa ka ego je nuko ndacumva sinzi ubugenzanje ngaha mama frere namwe mwashobora kudusigurira gato nyene kugira ngo dutahure ni gute no hariga ibyaha vyanje murakoze ngomba nkoresha amajambo ari mu vyakozwe n'intumwa kabiri ku murongo wa 37 aho Petero yaje kuvuga ubutumwa bwiza ijya mbere ry'amateka intumwa zivuze ubutumwa bwiza Yesu amaze kuduza kuri umurongo wa 37 bavuga ngo bumvise ivyo bibacumita mu mitima bari baje kumva ubutumwa bwiza babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data mbega tugire dute ni ico kibazo rero mumbajije je ngomba ni nsubiremo gusa amajambo Petero yavuze arahagije ibisigaye ngira mpwemu yera ashishikara kudukorera Petero abishura ati ni mwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharigwa ibyaha byanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera aha rero ndamvuga aka kantu hari abantu benshi bigisha yuko umuntu aronka ubugingo budashira canke harigwa ibyaha ari uko abatizwe bwabo nibaza ko bihenda gose ko sisi ijambo ry'Imana rivuga Jena inzi kwa ruko nyene abanamba siko ijambo ry'Imana rivuga kuko bavuga ati uwizera abatizwe none jena inzi yuko amaze kwizera akabatizwa abakijijwe nyene mugabo benshi bizera hari abantu bizera amazi hari abantu bizera amazi ngo kono namaze kuja muri ajya amazi reka ukunyene nyene numva yuko namaze ukizwa musenzi sindiko ndavuga ko kubatizwa bitari mu ijambo ry'Imana kwera na Petero yarabivuze mbere no kuri ya nkuru twavuga y'inkone inkone Filipo yarabivuze mugabo hari amajambo Filipo yamuwaje ndagoma tubasome mu vyakozwe n'intumwa 8 37 avuga ngo Filipo arayishura 36 havuga ngo bakigenda mu nzira bashika hari amazi iyo nkuru iramubwira iti amazi kimbuza kubatizwa ni iki Filipo arayishura ati namba wize mu mutima wawe wose birashoboka Filipo yahereye ku kahe kajambo yahereye ku kajambo kavuga ngo namba wize ako niko benshi twibagira ko burya ikikiza umuntu atari ajya amazi twinjiyemo ajya amazi ni ntahe umuntu ashinga mugabo igikiza umuntu ni kuba yizeye icyo Yesu ari n'icyo yakoze Yesu ni umukiza w'abantu bose umuhuza w'Imana n'abantu hari abantu menyereye numva ngo nk'ubu urabona nk'ubu wakoze icyaha ugasanga ari mu nzira zitameze neza nza numva ngo hari abantu baca babatiza ngo ngaho ubatiza ukabatiza nk'icuro nk'ijana wiyumviriye ko ushaka nyene guharigwa ngo ndanda kubatize ugaca ubatizwa ngo wahariwe ibyaha bandanya n'urugendo ejo kandi uko nyene nibaza ko ikintu tuzohava tugaruka kubera yuko umubatizo ni ikigwa kirekire mugabo icyo novuga muri rusange nuko umuntu burya aronka agakiza kubera yizeye umwami Yesu yizeye icyo ari n'icyo yakoze gusa hama kubatizwa ni etape ikurikira wibuke hamwe twavuga muri Matayo 28 Yesu yahereye kuvuga ngo mubahindure
bahindurwa niki n'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza. Mu Baroma hamwe twavuga kuri 1:16 tuvuga ngo ubutumwa bwiza ntibuntera isoni n'ubushobozi buzanira uwizera wese agakiza. Nuvuga umuntu yizera ubutumwa bwiza akaronka agakiza hama mu nyuma akabatizwa ni etape ikurikira. Muga kugira umuntu aciko umwana w'Imana nuko aba yizera ubutumwa bwiza. Yego. Rero ico dukwiye gukora kiragaragara gose mu Baroma 10 hamwe twavuga nyene ku murongo reka dusome dusimbize ku murongo wa 14 havuga ngo none bazokwambaza bate uwo batarizera kandi bazokwizera bate uwo batarumva. Muravyumva ibi bintu nuvuga umuntu iyo yumvise ubutumwa bwiza hama akabwizera niho acaronka ubwo ako gakiza. Ku murongo w'9 avuga ngo kuko ni waturisha akanwa yuko Yesu ari umwami kwizera mu mutima yuko Imana yamuzuye mukuye mu bapfu. Urumva ikintu wizera ko hamwe yapfa hari kubw'iwacu kandi ntiyagumye mu mva yarazutse. Yego. Ibyo byizeye ucuronka agakiza ni direct. Ku murongo wa 10 havuga ngo kuko umutima ari umuntu yizeresha akaronka kugororoka kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Nta bindi bintu bikorwa. Inkuru ivuga yuko hari ibintu umuntu yokora kugira ngo aronka agakiza, iyo nkuru ni kinyoma. Wow. Inkuru imwe itwemeza yuko twebwe turabizera ni inkuru ivuga yuko hari umuntu yitanze ku musaraba ku bwa nta kintu wokora kugira Imana igushime. Ibimazi ntiwoyibiha niwe yabiguhaye. Nta mahera woyishikane nta ni kwitwara neza byokunda kugira uronka agakiza. Mugabo ikintu kimwe gusa umuntu yokora ni kwizera ibyo Yesu yakoze. Hama ubuzima bukurikira n'ubuzima bwo kumuhimbara Yesu inyuma y'agakiza. Ndagoma turabe hamwe frere yavuga mu Efeso 2 ku murongo w'10. Urabe ingene hacavuga. Ntivyavuye ku murongo w'10 havuga ngo kuko turi biremwa byayo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza ivyo Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Hejuru hatanguye kutubwira yuko twebwe twakije kubw'ubuntu nta bikorwa twakoze. Mugabo aha munsi yashatuvuga ngo inyuma y'agakiza hari ibikorwa dushishikara ntibiza imbere y'agakiza. Ntitubanza gukora kugira ngo twemerwe n'Imana kugira ngo duharirwe ibya oya. Ibyo bikorwa rero nibyo dukeneye kumenya. Ibikorwa ni bya bindi ijambo ry'Imana rivuga ngo ubuzima bwo kweza. Mumbabarire ndaza nkoresha aya majambo Paulo yandikiye Tito. Nibaza ko uno munsi twaje kuganira ijambo ry'Imana. Ni biza ko tuginjiramo nyene. Akaba ari ryo ryivugira. Ntiturivugira. Kabiri ku murongo wa 11 Tito havuga ngo kuko ubutumwa bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza. Umviriza 12 havuga ngo butwigisha kwikunkumura uko tubaha Imana no kwifuza ivy'iyisi. Bukatwigisha kwama twitonda tugororoka tubaha Imana muri kino gihe. Canone. Muri kino gihe Canone. Ego. Twitega ivyizigiro vy'amahirwe no kuzoseruka kubwiza bwa Yesu Kristo niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza. Sinzi ko mubona aya majambo ubuntu bw'Imana bwaraserutse. Agakiza kari muri twebwe twakiriye. Katwigisha kwikunkumura nivyo bikorwa vyiza. Kwikunkumura umwanda wose kugira ingeso nziza. Ego. No kwama ivyama vya mwema. Urukundo bijya byose byinjira mu bikorwa dukora inyuma yo kwizera. Nabijya dukora kwishengero kuririmba bijya byose n'ibikorwa vyiza biza bishira imbere Imana. Mbwa sivyo biduha agakiza. Imigenzo y'idini bijya twiga mu rushengero kugenda twunamye ndazi ko tubimenyereye kugenda twunamye kubaha pastori bijya nta na kimwe bifasha kugira umuntu aronka agakiza. Kurubaha amavuta y'umurongozi. Oya bijya n'ibikorwa bikorwa inyuma y'agakiza. Bijya bya bikwiye gukora uwizera. Reka ndabakarorero harakarorero umukozi w'Imana yigeze kuduha ahantu yatubwiye ati dufata akarorero k'umupira w'amaguru. Umupira w'amaguru tuba dufise abakinyi baba ari 11 bari mu kibuga baza bakina kandi bose turazi dufashe bajya abakinyi bazi turazi barahembwa. Bahembwa kubera iki? Kubera hariho contrat basiniranye na equipe. Mugihe nk'umukinyi nkanje noja muri Real Madrid dufate nk'akarerero nkaja kuyikinira ta contrat mfiseyo
wibaza ko jewe inyuma y'urukino nohemba sinohemba kubera iki sinanditse akandi karero mw'ishantiye shantiye mu engineer karubakisha hama haje abantu batandukanye harimo abayede abafundi hama hace haje umuyede gukora mugabo engineer atamuzi ko ari umuyede akora ngaho atanditswe ngaho uyo muyede inyuma y'ibikorwa yohemba ntashobora guhemba ko engineer ntawazi n'umuntu n'umukorera bushake n'umuntu aje kuduterera ni gico tumwe uwo muyede ahemba nuko funda munsi nigi dutuma bijya bikorwa dukora vyemerwa imbere y'Imana nukubera twebwe turabizera twizeye umwami Yesu twakiriye agakiza ukwizera rero ni nka inscription mu bwami bw'Imana ni nka inscription ni nk'umunyeshure ku ishuri aje kwiyandikisha ntushobora kuronka bulletin à la fin du trimestre utigeze wiyandikisha ntibikunda agakiza rero ni inscription mu bwami bw'Imana hama ibikorwa ntajya amanota turonka ntajya amanota ku ishure bivanye rero umva ivyo bikorwa ni nkahajya novuga ahantu uherereye urakora ibikorwa kanaka ibikorwa vy'amaboko ingeso zawe ugaragaza hariya na hariya urumva bijya bikorwa nivyo uvuga yuko ukuntu witwara mu bantu bijya bikorwa nivyo uvuga ko ari cotation rero ni cotation muga sivyo bitwemeza imbere y'Imana sivyo bituma duharirwa ibyaha umva bijya byongereza muri kajya gakiza kawe ingeso nziza ubugwa neza bishingira intahe ukuri kuba muri we mwarahezagiwe cyane hamaca kirashobora kunganira ku byo mwene data ngaha yatubwiye namwe twumve ivyiyumviro vyanyu Imana ishimwe mwene data arahejeje kuvuga neza yuko ibikorwa atari byo bituma twemerwa kwizeresha umutima tukakira Kristo twaturishije akanwa kacu ari byo bishobora gutuma umuntu yemerwa n'Imana iyo agiye afise umutima umenetse umutima ubinyotewe umutima unyotewe Kristo ego ico naje ndagishigikiye gose yuko umuntu adashobora gukizwa kubw'ibikorwa hamwe dora twumva hanze ati kora ibi ngucukizwa ngo kora ibi cyangwa bakadutera ikitagikoze uzocumererwa nabi donc ibintu meni ivyo gusa ico noshigikira kuri ivyo nuko agakiza ntitugahabwa n'ibikorwa dukora twagahawe ku buntu bwinshi ubwo buntu twagahawe rero bisaba yuko natwe tukemera tukavuga ati jewe ibintu ndabyizeye Kristo muvuga ndamwizeye ibikorwa yakoze ndavyizeye icyaha cyizeye donc kemera maja mu make ni bwa butumwa bwiza ukabwemeresha umutima wawe ukavyizera ukavuga ati bino bintu ndumva vyombera ubuzima hama ugafata ingingo yo kuvyara ukabivugisha akanwa ugashinga intahe ugati ibi bintu ndavyemeye n'umutima wanje atagahato karimwo nta gahato karimo ndavyemeresha umutima wanje hama aho ntubona kuronka agakiza n'ahandi awanze turumva ati mu kuronka agakiza ngo ukora iki kintu kanaka usimba umuriro ugira iki ibintu meni ivyo ego murakoze rero ndavyumva muri eglise dimanche kenshi tugiye gusenga usanga abantu bose nyene urumva urasanga abantu bose bari pose bicaye umva no gutambuka bagatambuka umenga bafise indero sinzi no kuvuga usanga ari imvugo shalom mugwe neza amahoro cyane makisanga umuntu wese urumva ariko centra nyene ukabona nyene ko ari umuntu ariko ugasanga mu bigaragara inyuma dimanche urushengero rusohotse nyene dutashe umwe wese ugiye kuraba nka lundi mardi mercredi nyifato yifashe dimanche ugasanga no wa mbere gushika kwa gatanu umuhuye nawe ukacumenga uyu undi urambona undi nawe urambona ho ngaho vuga gute ujya mu mukota gute ari muri eglise ari dimanche umukota gute no Imana ishimwe kubisanzwe agakiza tuba tugafise kare muri twebwe kandi iyo ubonye umuntu ari mu barabara cyangwa mu nzira ubonye ingene atambuka ntushobora kuvuga ati ngo ujya umuntu afise agakiza ujya umuntu ngo arakijijwe ukubera ubonye ngo agenda yunamye ujya umuntu ngo arasenga cyane ngo arakijijwe ujya agakiza novuga ati bijya bikorwa dukora
nuguserura ikintu kiri muri twebwe indani kitaboneka. Bijya bikorwa bigaragaza ikintu kiri muri twebwe kidashobora kuboneka. Ku buryo umuntu akoze ikintu uvuga ati ujya muntu kijya kintu akoze n'uyu. Donc baca bakumenyera. Donc na Yesu yarabwiye abigishwa biwe ati nimutagiranira urukundo ntibazomenya ko muri abigishwa ba. Donc ikintu kiri hanze nico babonera ko umuntu ati ujya muntu arakijijwe, ujya muntu arafise agakiza. Nandi tuvuga ati kugenda wunamye kugwa amazi mfukamye ibintu meni ivyo bijanye no kubaha abarongozi, abantu basanzwe, guca bugufi, kuvuga buke buke, kuvuga n'ijwi riri hejuru. Ibyo bitwereka ko umuntu afise agakiza. Aya bitwereka yuko umuntu afise agakiza nivyo akora, tukavuga ati yego Hamagacha bimuha izina bijya bintu nyene akoze nivyo biza bikerekana ibiri ndani muri we. Yego nuko ndavyo mwarahezagiye cyane kunzi ba Roy TV, mwari kumwe n'imisore myiza cyane, imisore y'ubuntu izijambo ry'Imana. Murabona nawe ko ibintu bimeze neza cyane. Ndabashimiye kuba mwabanye natwe, ndashimiye n'abariko baradukurikirana hajya. Uno munsi ni dimanche tuzokama tubazanira ko z'Imana atandukanye, abavuga butumwa. Urabona ko no munsi ivyo nasezeranye ko nabishikanye kama bimeze neza. Mwari kumwe na Papa Love Jesus, mwarahezagiwe cyane, muroranirwe muri vyose. Mwumvise yuko twayaze ubuzima bw'ubwiza, ubuzima bw'ubuntu, twarahariwe, turabana b'Imana. Uzi yuko atarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, uzi yuko atarizera, wizere. Hama ni wizera uronka ubwo bugingo budashira. Ntitwizera kugira ngo tuba ababosi, ntitwizera ngo kubera ngo tuce tubango abantu nyene ba miliyonere, sinzi. Twizera kugira turonke ubuzima budashira. Amen, amen. Mwarahezagiwe cyane. Imutangwa muri Roy TV, ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Ico utarabona uterekwa n'ukuramba, ngwino unyaragase duhurire muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga